Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranirana kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Miriwe inshuti bakunzi bacu n'ikaze makuru kuri no mugoroba gushikirizwa na Jodiane Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize igice ca gatatu c'ibiganiro bigamije kuraba ingene Burundi bwovanwa mu bihano bwafatiwe n'umwe bwa Buraya byatanguye i Bujumbura hagati y'izo mpande zibiri. Ingingo zose dufata zijana n'agatekazi na muntu zijana n'intwari bereye tuzifata ku neza y'abarundi. Tuzifashe ku neza y'abarundi rero nawe bikabanezera, urumva ko bicemera neza imigendanire ikagenda neza. Mugabo nitumeze nk'abana mwigisha bwa tugize dukorana kumvikana. Uyu ni Albert Shingiro mushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Mu karere k'ibiyaga bigari kandi ibiharuro by'abandura n'abahitanwa na virusi ya corona mu Rwanda no muri Uganda bibandanya kuduga. Muri Burkina Faso abana batwawe mu bikorwa bya gisirikare batarakwiza imyaka baherutse kwica abanyagihugu batari bake bo mu majaruguru y'ico gihugu. Aya makuru se duce ku masonga turarambura mu kanyisase mu hagufi ya radio yanyu. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Amakuru agezwe hirya no kwisi tuyahera ku mugabane wa Buraya ku nkuru nayinciye ku masonga mu kanya ya leta ya Burkina Faso n'ishamwe mpuzamakungu ONU batangaza ko abana bagizwe abasirikare baherutse kwica abanyagihugu batari bake mu majaruguru y'ico gihugu. Ibindi na mugezi wacu Thomas Kamirindi. Ku itariki ya 4 y'uku kwezi abajihadiste bateye umudugudu wa Solhan mu majyaruguru ya Burkina Faso. Ikigo ntaramakuru cy'Abongereza Reuters kivuga ko bishe abaturage barenga 130, naho ikigo ntaramakuru cy'Abafaransa AFP kivuga ko bishe abaturage 160. Nk'uko leta ya Burkina Faso na Loni babitangaje, abenshi cyane muri aba bajihadiste bateye Solhan bari abana bafite hagati y'imyaka 12 na 14 y'amavuko. Mu itangazo yashyize ahagaragara, UNICEF no kuvuga ikigega cya Loni gishinzwe abana yamaganiye kure cyane gukoresha abana igisirikari, iti binyuranye cyane n'uburenganzira bwabo bw'ibanze. UNICEF ivuga ko muri iyi myaka ibiri ishize ibitero by'abajihadiste byahitanye abantu amagana n'amagana mu majyaruguru ya Burkina Faso, byajugunye kandi ku gasi abandi barenga miliyoni. Ariko kubirebana n'abana by'agahomamunwa byatumye amashuri arenga 2,200 afunga imiryango, bityo abana barenga 300,000 ntibashobora kwiga. Thomas Kamirindi urakenuye. Tuve muri Burkina Faso tuja muri Algeria ahavugwa yegura ry'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu ejo ni Mukankusi n'ikica mutumye kuva mu mirimo yiwe. Ministri Abdelaziz Jarad yeguye ku mirimo uyu munsi kwa kane afungurira amarembo Perezida Abdelmadjid Tebboune kugira ngo ashyireho guverinoma nshya nk'uko televiziyo ya leta yabitangaje. Guverinoma nshya izagomba guhangana n'ibibazo by'ingutu by'imari n'iby'ubukungu byaturutse ku igwa ry'ibiciro bya lisansi. Gusezera kwa Gerard bije bikurikira itora ry'abadepite ryabaye ku itariki 12 y'uku kwezi kwa gatandatu, ryitabiriwe n'abantu bake kandi nta shyaka ritsindiye ubwiganze mu nteko. Ni nyuma y'imyaka ibiri habaye imyigaragambyo yahuje imbaga hari n'akaduruvayo muri politiki. Ubuyobozi bwiganjemo igisirikare butekereza ko gusimbura inteko ishinga amategeko n'itegeko nshinga ari bwo buryo buboneye bwo kurangiza ibibazo bimaze imyaka 10 mu gihugu, nk'uko amakuru yageze kuri Reuters abyumvikanisha. Imyigaragambyo ya Muvoma izwi nka Hirak yatangijwe mu mwaka wa 2019 isaba ko imiyoborere iseswa bihereye mu mizi. Algeria ikomeje kuba igihugu gifite akamaro kanini mu kugemura lisansi mu bihugu byo mu majyepfo y'u Burayi, kandi ifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya intagondwa za Kisilamu mu karere. Abasirikare 10 ba Kenya baguye mu mpanuka y'indege ya kajugujugu. N'ubu turacari kumwe na ejo ni Mukankusi. Abo basirikare ba Kenya byibura 10 bahitanwe n'iyo mpanuka uyu munsi kwa kane ubwo kajugujugu yari batwaye ihanukaga hafi y'umurwa mukuru Nairobi. Itangazo rya gisirikare rivuga ko indege ya gisirikare ya Kenya yo mu bwoko bwa kajugujugu MI-171 yahanutse mu masaa 3 y'igitondo muri komine ya Kajiado.
itangazamakuru ryo mu karere risubiramo umuyobozi waho muri guverinoma wavuze ko abasirikari byibura 10 bahasize ubuzima abandi 13 bakomeretse. Igisirikare cyavuze ko abo bakomeretse bajyanywe n'indege ku bitaro bya gisirikare i Nairobi kuvurirwayo. Cyongeyeho ko iyo mpanuka y'indege irimo gukorwa amaperereza aho yabereye. Abategetsi bavuze ko abasirikare bari muri iyo ndege barimo guhabwa imyitozo. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezweho hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Ijwi ry'Amerika rero mubandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabutse ko muri komiyumva kuri za FM zitandukanye kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda n'ahandi n'imirongo migufi ya shortwave kuba twumva ari mu Burundi. Andi mushobora kumva ikibiraho Ijwi ry'Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA@com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Rwanda aho mushikiranganje ajeje ubudandaji uno munsi yitavye inama nkenguzamateka kugira ngo atange isiguro ku ngaruka ikiza ca COVID-19 cagize ku guhanahana ibidandazwa mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ijwi ry'Amerika ryarungitse Assumpta Kaboyi muri Sena y'u Rwanda i Kigali. Kuri wa kane Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasobanuriye Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga ya Sena ikibazo cyagaragaye mu buhahirane hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba muri iki gihe cya COVID-19. Minisitiri Habyarimana Beata yabwiye abasenateri ko ibyo u Rwanda rwoherezaga muri ibi bihugu byagabanutse ku kigero kinini. Yatanze urugero ko mu mwaka wa 2019 mbere y'uko COVID-19 igera mu isi ndetse no mu Rwanda, u Rwanda rwoherezaga ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 116 z'amadolari. Nyamara mwaka wa 2020 COVID imaze kugera mu gihugu, ibyo bicuruzwa byaragabanutse bigera kuri miliyoni 54 z'amadolari. Minisitiri Habyarimana yavuze ko ibyo u Rwanda bitumiza byo bitahindutse cyane kuko mu mwaka wa 2019 hatumizwaga ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 172 z'amadolari. Mu mwaka wa 2020 mu gihe cya COVID ahatumizwa ibigera kuri miliyoni 409 z'amadolari. Gusa Madamu Habyarimana yavuze ko ibyo u Rwanda rutumiza mu bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba tarenze 3% mu kugabanuka kwabyo kuko ubundi by'u Rwanda ruvana hanze biva kenshi mu Bushinwa ndetse no mu bihugu by'i Burayi. Abasenateri bagarutse ku kibazo cy'imikoranire idahwitse hagati y'ibihugu bigize Afrika y'Uburasirazuba ndetse no kuba ibihugu bitabana neza. Senateri Mureshyankwano Rosa yanagarutse ku kibazo kivugwa ko haba hari ibihugu bishaka gukorana hagati yabyo. Ikibazo cy'amatsiko ngira ngo mazanya ku baminista hari ibivugwa ko hari imwe mu bihugu byo muri yase byatangiye gushaka izindi nzira z'ubucuruzi bitanyuze mu Rwanda hagamijwe wenda kugira ngo bicuruzanye hagati yabyo ariko bitanyuze mu Rwanda. Niba ari ugushaka guhima simbizi ikibazo cy'amatsiko nagira ngo mazanya ku baminista ayo makuru niba yarayumvise. Minisitiri Habyarimana yasobanuye ko ikibazo kigaragara mu bucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango ari ukudashyira hamwe ku ngamba ziba zafashwe. Ku rwego rwa Uganda navuganye nta bucuruzi dufitanye nabo kubera impamvu zitandukanye. Ku byerekeranye n'u Burundi ho navuga ko mu minsi ishize ntabwo twacuruzanyaga ariko mu rwego rwa diplomasi ibiganiro birimo kandi biri mu nzira nziza ko twizera ko mu gihe kizaza hashobora kuzajya icyo kiyongera mu byerekeranye n'uburyo twacuruza. Naho South Sudan na Kenya navuga ko ho imihanda imeze neza kereka ko habaye ikibazo cyo kuhatambuka umuntu aciye muri Uganda ariko nabo kugeza ubu nta ngorane twari twagira zihariye. Bijyanye n'igihombo mu kudahahirana kuri buri gihugu kirahomba. Gucika intege k'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba byagize ingaruka ku igabanuka ry'ubucuruzi muri aka karere u Rwanda ruherereyemo ku kigero cya 244.9%. Ibi kandi bikaba byarateje u Rwanda igihombo cya miliyoni 57 z'amadolari y'Amerika avuye ku nyungu yari itezwe mu gihe ubucuruzi bwari kuba butahungabanye. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Assumpta Kaboyi urakenuye. Tukivuga ku vya virusi ya corona, ibiharuro vy'abandura umugera n'abuhitana muri Uganda bibandanya kuduga biruko mu gihe ingingo ya leta yo kugumiza abanyagihugu mu rugo mu kiringo c'imisi 42 ikibandanya. Umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari ku rubuga atubwire uko vyifashe. Biragoye kubona uruja n'uruza rw'abantu mu mijyi no hirya no hino mu gihugu kuko buri muntu ategetswe kutava mu rugo. Ababyemerewe n'abakora imirimo y'ingenzi barimo abaganga, abashinzwe umutekano, abahinzi hamwe n'abacuruza ibiribwa mu masoko.
mu mpera z'ukwezi gushize umukuru w'igihugu yatangazaga ingamba nshya zo guhangana na COVID-19 zirimo gufunga amashuri. Ubwandu bw'icyo cyorezo bwari butarakwira cyane mu gihugu cyose, ariko amakuru dukesha Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu nta gace k'igihugu katarimo icyorezo. Akarere ka Gisoro gahanye urubibi n'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni hamwe mu havugwa imibare myinshi y'abanduye. Umuyobozi wako Abel Bizimana yatangarije ijwi rya Amerika uko bimeze aho Gisoro. Ubundi byasabaga kubona ibisubizo by'ibipimo ari uko umuntu mubanyeho ibipimo bakabyohereza Kampala, ariko bazanye ubuhanga kugira ngo umuntu niba agiye kwipimisha ahita abona ibisubizo ako kanya. So aho tubiboneye mu byumweru nka 2-3 bishize twapimye abantu 850 muri Gisoro gusa 437 bagaragara ko banduye ako gakoko. Urumva rero ni 50%. Ibi byerekana rero yuko byashoboka no kuba birushaho ubaye ufite uburyo bwa research hagije ukajya mu giturage hasi ugapima buri muntu wese, ushobora gusanga ibintu abantu indwara bayifite ariko tutabaza. Uyu muyobozi hari n'inama agira abanyagihugu muri rusange hamwe n'abari bateguye ibirori bitandukanye kubihagarika. Kabanshaka gukangurira abantu bose bumva ikinyarwanda n'igifumbira yuko COVID ihari kandi yongereye ubwinshi kandi isakara cyane kandi ikarwaza abantu benshi kandi bamwe bakanapfa. Umuntu wateguye ubukwe rwose ashaka yabana n'umugore we nangwa umugabo we, tukazabisubiramo nyuma. Hari ibintu byo twibandamo nabyo bikadutesha gutekereza nyabyo logically ko just yuko ari mizere. Nubwo igihugu cyugarijwe n'inkubiri ya kabiri ya COVID-19, umukuru w'igihugu Yoweri Museveni arahumuriza abaturage abinginga gukomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda kuko hari benshi banduye batanagaragaza ibimenyetso. The rapid surge in the intensity of the pandemic appears unprecedented but still manageable. Uyu muvuduko uhambaye w'iki cyorezo kirimo gukwira mu gihugu cyose nubwo ari ibintu bidasanzwe, ariko ni ikintu dushoboye kurwanya dukurikije uko twahanganye n'icyorezo cya mbere mu mwaka ushize ndetse nuko dusanzwe turwanya ibindi byorezo nka sida hamwe na Ebola. Dukurikije amabwiriza yo kwirinda ntabwo twaneshwa. Reka dufatanye kugira ngo turinde amagara yacu hamwe n'ejo hazaza h'igihugu cyacu. And preserve our lives, the way we live and our future. Amakuru dukesha Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu kuva mu mpera z'uku kwezi buri munsi handura abantu bagera ku 1,000 kandi ibikoresho byo mu mavuriro byaragabanutse kimwe n'abaganga bashinzwe kuvura abanduye COVID-19. Umuvugizi w'iyi Minisiteri Emma Ainebiona avuga ko bagiye gutangiza gahunda yo kugerageza kongera umubare w'abaganga mu rwego rwo gufasha abatishoboye cyane cyane abafungura uko babanje kuja ku kazi. Leta yatangaje ko itagiye gutanga imfashanyo y'ibiribwa ahubwo ibagenera 100 by'amashiringi kuri buri muntu bingana $30 akaba azatangwa mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu mijyi. Minisitiri w'Imari Matia Kasaija yabwiye itangazamakuru uko ibi bizakorwa. Ati hari abantu benshi batishoboye batabona ikibatunga muri ibi bihe byaguma mu rugo. Tugiye gufatanya n'abayobozi b'ibanze mu byaro kugira ngo tubamenye tuboherereze imfashanyo y'amafaranga. Dufatanyije n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe turimo gushaka aho twakura ayo mafaranga, nibiba ngombwa tuzakata nayo ku mishinga imwe ya leta. Ntabwo leta ishobora kureba ku ruhande abanyagihugu barimo kwicwa n'inzara hamwe n'uburwayi. Imibare mishya ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abanduye muri rusange kuva aho icyorezo cyatangiriye mu gihugu basaga 74,000 kandi umuvuduko w'abandura akaba warazamutse kuva ku bice 5 mu ntangiriro z'ukwezi gushize, ubu bikaba bigeze ku bice 17%. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nari yicaye ku masonga mu ntango y'ano makuru kuri no wa kane hatanguye igice ca gatatu c'ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura. Intumbero kuko vyatangaje n'ubushikiranganje bw'imigenderanire nukunoganza ingene imigenderanire hagati y'izo mpande zibiri yosubira kuba myiza hamwe n'ingene imfashanyo z'ubumwe bwa Buraya zosubira gutangwa ukuri kwanye mu Burundi. Ico ivyo biganiro vy'ino munsi byashimikiye ko ahanini turabibaza mugenzi wacu Pierre
Claver Niyonkuru. Igice ca gatatu c'ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya cabaye kuri uyu wa kane cashimikiye cane cane ku gisata c'agateka kazina muntu. Uwutwara umugwi w'igihugu wigenga rero agateka kazina muntu CNIDH yari yatumiwe kugira ngo ashikirize uko ico gisata gihagaze. Ico gisata ni kimwe mu vyo uwo muryango wafatiye ko kugira ngo ufatire ibihano u Burundi harimwo guhagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi. Urwandiko rw'ubumwe bwa Buraya gwerekana ko mu mwaka wa 2016 aho ivyo bihano vyafatwa hibonekeza ubwicanyi, gufungira abantu ubusa, kunyuruza abantu bakagenda amazima yongo n'ihohoterwa. Abari babangamiwe bakaba bari abatavuga rumwe na leta, abamenyesha makuru hamwe n'abaharaniye uburenganzira bwa muntu nk'uko ubumwe bwa Buraya bubimenyesha. Userukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi Claude Boshi ubu arashima ko hari intambwe yatewe muri ico gisata, yamara akavuga ko n'ubu hakiri vyinshi vyo gukora. Aujourd'hui, nous avons eu un long échange sur la situation des droits de l'homme. Ati umunsi twabiciye hirya no hino turaronka umuco ukwiye, turabaza ibibazo, turashikiriza n'amakenga d'office kuvyerekeye ingene agateka kazina muntu kifashe mu gihugu. Twanasubijejwe abari we abitubwira. Twifuza impinduka n'ibikorwa bigaragara muri ico gisata hamwe no mu vyerekeye intwaro rusange n'intwaro ibereye, kandi byinshi turabihuza ko n'u Burundi. Turemera ko uko vyari mu mwaka wa 2015 atariko bikimeze ubu. Ubutobibona yoba ari impumye canke yifuriza nabi igihugu. Et qu'il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas s'en rendre compte. Aha ubuserukira uruhande rwa leta y'u Burundi umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yeshuye ubumwe bwa Buraya ko atamategeko bukwiye guha igihugu ciwe. Nta kintu na kimwe badusaba kuko kugira navuze nta gihugu cicana kibaho, nta kintu na kimwe badusaba ngo gira ibi. Ivyo ingingo zose dufata zijana n'agateka kazina muntu, zijana n'intwari bereye, tuzifata ku neza y'abarundi. Tuzifashe ku neza y'abarundi rero nawe bikabanezera, urumva ko bicemera neza, imigenderanire kagenda neza. Mugabo nitumeze nk'abana umwigisha avuga ati iki dukorana twumvikana. Yamara ubumwe bwa Buraya bwemeza ko ibiganiro vyatanguye ari wo muti wo gukemura amatati n'imigenderanire mibi bimaze imyaka 5 hagati y'izo mpande zibiri. Claude Boshi ati un élément très important de la normalisation ni ikintu gikomeye kuri twebwe ko imigenderanire n'ubucuti bisubira kuba vyiza hagati y'u Burundi n'ibihugu vy'i Buraya. Ibiganiro rero numwe mu muti w'izo ngorane. Kucerekeye imfashanyo zahora zihabwa Burundi mu ntango z'iyendwi nararonse akaryo keza ko kubibwira umukuru w'igihugu ko abahinga bacu bamaze gutanga intumbero ko atacobuza ko zisubira gutangwa, ariko ntibiradadanuka. Ni intambwe imwe muri nyinshi zibwirizwa guterwa. Inama y'abashikiranganje y'ibihugu vya Buraya nizofata ingingo ya nyuma. Nikizova muri ibi biganiro rero kizofasha kugira ngo iyo ngingo ya nyuma ifatwe, imfashanyo zisubire gutangwa. Son climat favorise une bonne décision. Uburundi bwo bwemeza ko hamwe bwosubira gucana waka n'ibihugu vya Buraya bwo kwigengesera kugira ngo akariro ntigasubire kuzima. Albert Shingiro twibaza yuko ivyo bihano n'ivyahava ari ikindi gikorwa gikomeye kizokurikira, ari igikorwa no kwita cyo kubungabunga iyo migenderanire kugira ntizosubire guhungabana, nka kurya umurima w'amashurwe wama uvomerwa wamubagagwa, natwe tuzokwama tuvomera tubagara iyo migenderanire dusubire kubana nkuko twari dusanzwe imbere y'umwaka 2015. Mbere turushirizeho tukibaza yuko mu minsi y'imbere mu ndwi nziza mu mezi aza inama y'abashikiranganje izokurikiza ico kigwa catanzwe n'abahinga bije bihugu 27. Imfashanyo Burundi bwifuza ko zisubira kuboneka nizahora zihabwa leta kugira ngo zisahirize amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Amakuru ijwi rya Amerika ryakuye mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yerekana ko izo mfashanyo hagati y'umwaka w'2015 n'umwaka w'2020 zagera ku miliyoni 430 y'amayero, ku mwaka hakaba hatangwa ayarenga miliyoni 86. Ibiganiro bihuza izo mpande zibiri bizobandanya nk'uko urwandiko rusozera ibyabaye kuri uyu wa kane ruvyerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru tugaruke ku vya COVID-19 ariko ubu tuzerekeza mu gisata c'impunzi. Nyuma y'imisi mike Tanzania itangaje ko yifuza kuronswa inshanco za COVID-19 z'umugambi ugamije gusaranganya inshanco igenero kw'isi. Abarundi bahungiye mikambi ya Mutenderi batanguye kuronswa inyigisho z'ingene bikingira uwo mugera. Inkuru ya James Jovin akwejwe rya Amerika muri Tanzania. Uwo mugambi w'inyigisho kubijanye no kwirinda umugera corona uhereye mu nkambi ya Mutenderi aho ishyirahamwe Croix Rouge ari ryo rigenewe igisata c'amagara y'abantu ririmo gutanga izo nyigisho ku mpunzi zahungiye muri iyo nkambi. Zimwe mu nyigisho zirimo gutangwa nizijanye no gukaraba umwanya ku mwanya, gutegerana n'abandi no kutaramukanya ku gukorana mu ntoke. Bashizeho ubudomoro bw'amazi n'amasabune kugira baze barakaraba umwanya ku mwanya. Izo nyigisho icyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi muga ku buryo atabo kirahitana muri kambi yacu. Ukuri turashima kuko inyigisho nyinshi bagiye batanga nizijanye no gukaraba umwanya ku mwanya, kutaramukanya, tegerana n'abandi. Ibintu mwe nivyo tubona hasa by'inyigisho ariko barigisha hasa bigisha cyane cyane gukaraba no kutaramukanya. Batugisha ko kundi iyo ngwara kimwe gusa umuntu akwiye kuba akashogira isuku mu gakara amaboko ndetse n'ibintu byo kwasamura umuntu ashobora kwasamurira hari akabanza kwifata ku muntu kugira ngo ajye yasamuye ntihagire n'imigere ishobora kwandukira ubundi mu gihe yo kwikora aho yo yasamuriye. Nubwo izo nyigisho ziriko ziratangwa mu nkambi ya Mutenderi ariko hariho akagihaze na cyane cyane ku bikoresho by'isuku kubera bidakwiye mu mihana y'impunzi zahungiye muri iyo nkambi. Yego ikijyanye n'ibikoresho kweri ko bagerageza kwihutishiriza ahantu hari abantu bwinshi bw'abantu nko ku bitaro no mu yandi mayira atandukanye naho bashobora gutangira ibifungurwa ko niho hantu tubona bariko bashinga ibintu by'ibidumu hasasa ku bitaro hajyanye na hari gushirwa abantu bagenda bashirwa ubwo budumu mugabo ugiye kugerageza ubwo budumu bashiraho yego barabushiraho n'amazi mugabo igihaze kibuze cyane ni isabune yo gukaraba. Kandi turanashima twumva kugira n'ibintu by'isuku mugabo ikintu cebwe kigihaze mu mihira yacu icyambere bavuga ati dushireho amazi mugabo nta mazi tubona, nta budumu baduhaye, nta n'isabune yawo mu baduhaye, nta natore baduhaye, n'isabune baduhaye zibiri. None izo zibiri ku kwezi wumvaho zimaze ego ico kiza cyari kiza kwirinda mugabo nta mfashanyo ijanye no gukaraba baraduha. Ibikoresho ntibikwiriye yego mu mashirahamwe abantu bakorana mu mashirahamwe ibyo bikoresho birahari mugabo mu mihani wacu ntabiriho none iyo suku rizoza gute kandi mu mihani wacu atavyo dufise nta sabuni hari kandi mu mashirahamwe aho umva isabuni barayironka nari nisa twumva ngo ni ibitamwe detore twe kandi niyo tuzi mama wanje twega abantu bato mwari niyo tubona bakaba mashirahamwe twega mu mihani wacu ntayo dufise none ibyo shabigenda gute mba niho hari kibazo. Mu gihugu cya Tanzania umugera corona nturavugwa muri komine Kibondo ariyo komine tuyemwe impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Bwana Sebastian Pima n'umuganga mukuru muri komine Kibondo. Mpaka sasa ndani ya halmashauri yetu hatujapata mgonjwa yoyote wala mshukiwa yoyote. Gushika n'ubu muri komine Kibondo nta muntu aravugwamwo yoba afise virusi ya corona. N'abiruko turimwo kwigisha abaganga amasibitari yose ari muri iyi komine. Kimwe gusa dusaba impunzi hamwe n'abandi bose baba muri iyi komine kwirinda no kureka kuramukanya bakoranye mu ntoki. Desturi zile ambazo sio nzuri tukaziepuka. Naho biruko leta ya Tanzania ifatanije na ASER ikomeje umugambi wo guhungura impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abatahutse ku bushake bwabo kuri uyu wa kane n'abantu 391 batwawe Makamba na Ngozi. Imwe mu mpunzi zishima uwo mugambi kubera wohava utuma umugera corona utera mu mpunzi no mu babanyi bazo. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana dusubire gato mu Burundi ahavugwa amasandika n'inani z'abarimu agabisha leta ko idashize mu ngiro ivyo bemeranije mu 2015 hashobora kuba izindi ngaruka mbi ayo masandika atashimye kuvuga. Izo mpande ivyo zemeranije ico gihe tubibaza mugenzi wacu Elojuri Kaneza.
Imyaka 6 irarenze leta n'amasendika y'abarimu basezeranye ko mu kiringo c'imyaka 4 uhereye mu kwa 4 2015 abigisha bazoba barenganuwe maze hagakurikiraho iciswe gukuraho ubusumbasumbane ku mishahara yabo. Ubu kiragishinga abaserukira abarimu ahanini no kubona umwaka ushize umwaka wari minuje n'amafaranga bari bagenewe adakoreshejwe hiyongera ko n'uyu mwaka atacizere babona. Victor Ndabaniwe mukuru w'ikigega Flet jejwe gutekaniza buraro bwiza abigisha mu kiganiro yamenyesha amakuru ku mugwa mukuru utunze Bujumbura kuri uyu wa 4 Itegeko rigenga amafaranga ya leta rirarangiye twimirije gutangura irindi ariko tukabona neza yuko tugiye kwinjira mu itegeko rishasha rigenga amafaranga tizokoresha atategeko na rimwe rirajaho ryerekana ingene ibijanye no gutunganya imishahara bigiye kuzobandanya. Nk'akarorero umwaka w'2020 ushira 2021 umwaka w'amafaranga leta yari yaragize akigoro irategekanya ibahasha ry'imiliyaridi 5 ariko tubona ko uwo mwaka urangiye atana kimwe rikoze. Ikindi kandi nuko tubona ari ibibazo byinshi mwibarabara abantu bose baribaza tugiye kuzokurikira uko twinjiye muri budget nshasha tutarabona ico tuzokoza ibahasha ry'imiliyaridi 34 leta yashize ku gisata kijeje gukosora ubusumbasumbane bw'imishahara. Ndabandi batwara ikigega kijeje uburaro bw'abarimu banabazwa no kubona mu mezi anashize hari iz'amasendika n'inani z'abarimu byumvikanye n'abahinga batumwe na leta bizezwa ko bija kwigwa n'inama shikiranganje barindira mpero mbone. Tugiye turaba ibyagiye biratuma ingorane ziba mu gutunganya imishahara abakozi bamwe bose barondera inyungu ziwabo ibisata bimwe byose byarondera vyikwegera rero bikaba byaratumye itegeko rusange rigenga abakozi ritaba ricyubahirije ko bamwe bose bace bironderera amategeko abagenga abaho uburusho burenze. Ivyo rero kugira bihere harakozwe ivyigwa mbere ivyigwa amasendika yakurikiranye cyane turabisozera turagira ivyo twumvikanye n'umugwi wa leta w'abahinga bure tukaba tubona ko ivyo twapfunditse bimaze igihe kirekire cyane gose bitarimo birigwa kugira bishigwe mu itegeko. Turafite impungenge nubwo umushikiranganje w'abakozi n'akazi yabandanya tubwira yuko janye n'ivyigwa vyakozwe byamaze gushika ku meza ya leta kugira ivyige turafite amakenga guko amezi ane murumva ko ari menshi itegeko ryagiye rikamara amezi ane ritarigwa nk'abaserukira abakozi twereka kugira amakenga. Ni niyo ntumbero rero tubona ko uguteba kwiga iryo tegeko uguteba kurishira mu ngiro bishobora gukwega intambamyi nyinshi kubijanye n'ubuzima bw'abakozi ndetse no kubijanye n'ikigega ca leta. Uko leta iteba kuvyiga kugira ishire mu ngiro iyo politiki nayo imishahara niko ibirarirane bibandanya biduga. Mu kurindira ko batunganirizwa umukuru w'igihugu kuvagiye mu mabanga hari ico yishimira mu bijanye n'igisata c'indero. Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko inshuro nyinshi mu majambo ashikiriza abarundi n'abanyamahanga ba mu gihugu mu biringo bitandukanye. Mu gisata c'indero leta irita ku rutare kugira intambamyi zose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi. Aha twovuga nk'amasomero adakwiye ubukene bw'intebe n'ibindi bikoresho nyunganira nyigisho tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonoza.